Yesu nashimwe. Birababaje kuko twahamagawe, nous sommes appelés pour devenir et pour accomplir. Je le répète, nous sommes appelés pour devenir et pour accomplir. C'est pas pour recevoir, pour devenir et accomplir. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo nimunkurikire nzogirana nzobakira, vous deviendrez. Ndakubajije inyuma y'imyaka umaranye na Yesu wabaye iki? Yavuze ngo nzobagira abaroba abantu. Uwo mwanya sico bari mugabo dans l'avenir yakurikirana ico bazovamo. Yesu nashimwe. Manuka ubuzima bwacu bw'agakiza, ubukristo bwacu ntibugomba kugarukira ku vy'Imana dukorera, mugabo kuco tuba n'icyo dukora. Muriko muranyumva? Mariko 11 ku murongo wa 13. Simanje gusoma ayo majambo, abakenera mu duhinda shobora kwibaha. Ajya majambo aratubwira umusukoni Yesu yagizene yavumwe. Ujya musukoni wavumwe Yesu ngo awushitseko ngo asanga ngo uragizene uratengengeye. Ntacyo wari ubuze vraiment. Murabona ko hari gihe tuba mu ishengero twarahezagiwe. Murabibona? Dutengengeye. Ega ntacyo wari ubuze. Wari waragasaye. Hari abantu vraiment bagasaye ngaha mu ishengero bahezagiwe. Mugabe ikibazo cya musukoni wagize yawurondeye kwiki? Yawurondeye ko ikintu maze aragirana. Ikintu cyonyine washobora kwerekana zari profit zawo wonyene. Turashobora kugira ubukristo usanga ari profit wanje gusa. Jewe gusa abantu ataco bankurako n'Imana atakirikira nkurako. Mugabe jewe ndamerewe neza, Imana yaranyishuye, naragwaye ndakira. Ubukristo ntibugarukiraho bene data. Tugomba kumenya ikimane tugomba ko tukiriho. Kuko nous sommes appelés, hari bikuba vy'Imana yateguye kera ngo tugirene. Tubigenderemo ngo tubikore. Yesu nashimwe. Comme un parent nakivuze ico arera umwana afise ikizere yuko umwana ejo azomuvira mu kintu azomugirira ikimazi. Abandi benshi mw'ishengero preoccupation imwe bafise ni imwe navuga kare, urazompa iherezo gizi. Iyo sengesho rirakaze. Umuntu wese wumva ari kare cyarasengera Mana urampiki. Mugabo byukuri wanarije neza ujya mutwara icyuva ko keshi yarusanga umuntu afise ubuzima bw'imwe mu buri stable. Kubwe atinye ko Imana izohamufatira aho hantu kubera bwama buri deho ede. Yego ndazi n'umuntu yatubwira fa pase yatubwira ati je narabwiye Imana izo makanya ngo hari kugira ngo abone kubitunganya neza ati kuko ndazi umuntu yegeranya ari mu bitaro araronka ingenagirana. Ibyo bintu mu bisomahe mw'abantu. Afite ndababwira igituma muri ibyo bintu. Hari abantu la vie chrétienne itigeze banezera. Mwanyumva? Beneda, la vie chrétienne yagomba kutunezera ku buryo tuzinuka ibindi bintu byose byo hanze. Ntitube mu bukristo bw'amategeko, tube mu bukristo par motivation. N'est-ce pas? Ndababwira ugeze aho hantu hari ibintu bataba bakiguhamagariramwe. Ucirima nkaho muri ibyo ngo byose byamvuye he? Kubw'amaraso ntagakacira. Yesu ashimwe. C'est regrettable. Quand dufise abakristo menga ubukristo n'amategeko nukubobrije ibintu nukugira gute Mana mbega ibintu nzobishobora. C'est que urugendo rwamwe na Yesu rafisana rwahagarariye. Yesu nashimwe. Abantu benshi bameze nka Yakobo yageze mu myaka yiwe y'ubusaza ku myaka 130 aravuga ngo iyo myaka yambereye mike kandi mugabo yaciyavuga ijambo kuko yambereye imyaka yo kugirana. Kuyerera mu wamuzi cyo bisobanura. Umuntu ayerera no utazi yagirana. Umuntu wese atazi yaje bivuga ngo umuntu Beneda Imana dutabare. Sinzi ko muzoyimara mwebwe mugabo bamwe muri ko muragenda mujayo. Namwe uwo babaza hari usanga agira mari imyaka 50-60 yabaye kugira. Kuyerera bisobanura iki? C'est une vie sans but. C'est une vie itagiriyo ija. Yesu nashimwe. Ubuzima butagiriyo buja n'ubuzima bukuyerera. Pour d'autres, la seule fierté est qu'ils sont restés
rester fidèle à l'église nk'aba bakobwa bari kumugwa hehe ndababaza bajya abakobwa barabahagaritse bamwe bari kumugushushanya babandi baza ku bamwe baza kumugushushanya mwumvise barabirukanye niyo nkuru ntayo muzi simanje kwisoma nta nkuru ya Esther muzi ko batoranije abakobwa bakava mu bihugu bitandukanye baronderamwe umuki en fait elles étaient appelées pour devenir reines mugabo mwose baragenda banezerwa n'inkoko zahe zishushanya kandi haga mu nzu y'Imana hari imigisha hani wigwa rakokati uje hari ingwara ziragirana zirakira uje hari ibibazo biragirana icyo gituma muhora mubona ko niyo dusenga abanyamitwaro bagwira kubera c'est préoccupation abantu bafise nuko baza mu nzu y'Imana ngo bakiriki bakiri imitwaro bafise bishugu ibibazo bafise bakiri ingwara bagwaye ivyo biraba fierté bajya bakobwa bamaze igihe kumugushushane bahamara igihe ntawe bahagaritse yemwe muriko muranyumva mugabo barabaye ico bagomba kuba no ntibigeze baba ico bari baje ku mwibuke ko umukobwa wese yaravuye iwabo aronderwamo kuba umuki umwe wese yashaka kuba umwamikazi mugabo ahise kumugushushana umugambi warahindutse kubera iki singomba kubyinjira mu byo bintu mugabo twari muraba nimwabikurikirana muzora bicatumye Esther umwamikazi niya parcours twariko turavuga icyatumye Esther umwamikazi abandi batabaye abamikazi shavuye kuki ndashaka Imana dugabira abamikazi hano bazogira ico bamari ubwoko bw'iwabo Yesu ashimwe ntimuzi ko Esther yagiye kugira ico amari ubwoko bw'iwabo ariko abaye muki umwamikazi agatabara biwabo turabakeneye abo bantu ndashaka mureke kwirata bitari byo kwirata mureke kwishimira ibintu bitari byo kwishimira umuntu wese arondere kubica Imana ishaka kwaba Yesu nashimwe manuka ikibazo si kuba twaragumye kumugushushanya mugabe ikibazo mbega twarabaye Imana yagomba ko tuba duhakwa kunezerwa nuko twicayeho imyaka myinshi Yesu nashimwe alors que nous ne sommes pas devenus c'est pourquoi Dieu nous a appelés Paulo yavuze ijambo rikomeye haya mu Filipi 3:12 yavuze ngo kugira ngo shike ku cyatumye Kristo agirana amfata ntabwo mwasomye ngo ndabandanya shike ku cyatumye Kristo amfata simaje kuvuga ibya Paulo munazi ko agifashwe na Kristo yaciye abwigwa icyazoba kugeza Imana ibwira ntuze ngo ni gikoresho nitoranira iki ngo azotwara ubutumwa azokoresha mu banyamahanga yarakibandanije nega nicyo naje ngo tubandanye tugihamvye natwe Imana dufashe tugifate bega turiko turajana subira haruguru gato sinzi ko turi kumwe mbega turi kumwe abari mu buhinga bw'ivyuma ntaco muri satisfait nta kibazo kugira ntibituderanje abandi nabo mwishengero dufise le seul domaine d'exercice yo gukorera Imana ihagaze mu kintu cyitwa amakora nibyo wowe bya korari byacitse ibintu by'amapromotion ngo yarakijijwe ngo mbere ngo sigara umuki ngo sigara umuririmbyi sigari urumva umengana urugezo niki turaza kubivugana je vraiment je peux vous choquer mwese ntimurabaririmbyi je m'excuse vraiment mwese ntimurabaririmbyi manuka gato ikibazo twibaza rero mbega abantu bose bitwa baririmbyi est-ce que réellement bafite umuhamagaro icyo ni cyambere icya kabiri mbega umubiri wa Kristo nta zindi ngingo ufise atari zabaki gashaka twiyumvire turiko turiyumvire mbega umubiri hajya ugenda ugasanga umuntu afite intoki 50 risubire ko ibindi bice byose bikwiye est-ce que le corps de Christ n'a qu'un seul membre actif dans le choriste nta rundi rugingo rukora atari urw'abaki ariko mu nkurikirane cyo niko ndavuga je nibaza ko kuba mu makorari byadufashije abantu byafashije mu gihugu je byaramfashije muga ntibyamfashije ngo nze ngumaho
nibaza ko byamfashije ngo bimbere centre d'encadrement. C'est vrai. Jewe ndemera neza ko ishengero rya Pentecote saha gusa. Iyo amakuru aratahaba, abakristo baba baratujanye. Nibyo. Amakorari yaje kutubera des centres d'encadrement. Mugabo je me pose la question. Mbega twankadira abantu gushika ryari? Est-ce qu'on vous encadre imyaka 40? Kugeza aho umuntu abankadre ntaruhatora, mbega jewe Imana ishaka ko manuka. Ndababwira ikintu kimwe. Aka kantu bashaka mu karotene karakomeye. Nta giti na kimwe gishobora kwamira muri pepiniere. Ababizi mu mpinyuti. Hari igiti mwabonye cyamiye muri pepiniere? Kirahari? Hari igiti cyamira muri pepiniere? Pepiniere iragifasha ngo ki? Chevoliwe. Umugabo hageze ko cyama kimwe cyose barakikuraho bakagishira mu mwanya. Mbega muri ko muranyumva? Est-ce que vous serez dans les pépinières jusqu'à quand? Est-ce que umuntu azoba muri pépinière gushika ryari? Nagomba babwira ko la vie chrétienne hari umwanya ko mu pépinière hakaba n'umwanya wo kuvayo igiti kikarandurwa kikaja guterwa mu mwanya. Bibiliya ivuga ngo il germera en son lieu. Zacharie 6:12. Nta giti cyamira muki muri pépinière. Le centre d'encadrement murimwo ibyagomba gufata igihe pépinière yafise umwanya yashingiwe ariko hagera n'ikindi gihe kugira ngo igiti kize cyame. Abisirayeli bavuye muri Egiputa ari masi ari imiryango 12 umuryango wose bahagurutse bari hamwe comme un peuple d'Israël. Mugabo arrivé à Canaan, chaque tribu yagomba kuronka héritage yayo kuko lo Canaan cyari kibanza cyo kwerekana Imana. Ndababwire mwabantu ntidushobora kwerekana Imana tudashitse mu myanya yacu. Reka nsubire mwiri jambo. Ntituzopfa twerekanye Imana tudashitse mu myanya yacu. Sinzi ko mu bitaho ibyo mvuze. Nibaza ibi bituko turavuga turashaka gusanga bishi batereko barabyumva birashika. Ariko ntacyo naje kubarema mu mutwaro. Yesu nashimye. Ntacyo hari ibintu tutatahura ubonye Imana ikazobe dutahuze ejo. Kubera habonetse intango. Sivyo? Nta muntu numwe nta giti na kimwe cyamera muri pepiniere. Igiti cyose cyamara uko cyaronse umwanya. Ndasabye Imana idufashe. Mugende musenga Imana umuntu wese murangira iki? Umwanya wiwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Erega basha Paulo yavuze ngo twebwe turi ngingo zande. Turi ngingo za Kristo. Urugingo rwose rufise ikibanza go kipa. None sivyo? Ukuboko gukora akazi kako, ukuguru gukora akazi kako, ijisho gukora akazi kako. Uko niko Imana yatugize. Yesu nashimwe. Manuka. Yesu nashimwe. Birababaje nabitwa ngo bari dans les 5 ministères. Bamwe twita mwishengero tuvuga ngo abakozi. Il reste à savoir abandi nabo nabakozi bande. Ni kibazo mugabo turaza kukikigira hamwe turabe. Mugabo kesho yo tuvuga ngo abakozi b'Imana turako turavuga bamwe bakorera dans les 5 ministères zazindi Paulo yavuga mu Efeso. Nabo nyene dusanga harimo ikibazo nyamukuru. Même ceux qui sont dans le ministère, beaucoup n'ont pas pu découvrir leur appel spécifique et sont restés dans la généralité, ce qui est la cause majeure du manque de rendement dans leur ministère. Sinzi ko ntahuriza. Murabona hari umuntu akubwira ngo afise umuhamagaro wo gukorera iki? Imana. Ihego yaguhamagaye kuyikorera none yakubwiye ngo ukora iki? Oya ni munyumvirite. None igikorwa c'Imana c'est une entreprise. Yagutse. Nivyo. Muri entreprise haraba manager, haraba abashoferi, twebwe ku kazi ibikorwa dukora umuntu wese arafise cahier de charge. C'est vrai tuba dufise plan d'action imwe
plan d'action iri commun ngabo umuntu wese umukozi wese arafise cahier de charge yiwe azobazwa akabazwa ati wewe wari ujejwe iki mugabo byose bikazoza kwinjira muri ya plan d'action globale. Igikorwa cy'Imana gifise ni entreprise yagutse ariko umuntu wese ahamagagwa agomba kumenya ngo mbega jewe nahamagariwe iki muriko muranyumva kuko ibintu bikora duteza ibibazo birebire parce que iyo janje gukorera Imana nkacamo mu generaliste umuntu ashoboye byo mbega birabaye byo mvuze aho umuntu ikintu cyose kubera yitwa ko ari ntuze byose aragize ntibibaho. Nta muntu numwe qui est équipé pour tout, nta muntu numwe yahawe gukora byose. Sinzi ko ndi bubishikire. Chaque appel a des limites. Umuhamagaro wose urafise aho ugarukira uwundi agahera. Niko bimeze. Sinzi ko munyumva. Ukumubona ingingo z'umubiri atarugingo ruramplace urundi. Niko mu murimo w'Imana atawuramplace uwundi. Je suis unique dans ma position. Je suis unique mu kibanza canje. Muriko muranyumva? Shaka mwitore. Nkirahanye reka ndababwire. Ngingo zose zigize umubiri zose ntiziboneka. None zose ziraboneka. Zose ziraboneka. None ziboneka, izitaboneka ntacyo zimaze. Oya ni mu nyishure. Izitaboneka ntacyo zimaze. Bega uwo fata ati izitaboneka zose zijya habona nta skandale yo. Ndababwira. Ajya ndababwira kuri. Hari ibintu mugomba gutahura. Ifa ko umuntu anezererwa ikibanza ki? Ariko uzumva umuntu anigana ngo je baranyima umwanya wo kwigisha kitadikuru wo kuja habona. Nukuruga sa umuntu ekanigana ngo nta n'umurongo wo kugurura. Ninde kubikura habona? Tuvugana ukuri entre nous ava basi. Igihe Yesu yahindura amazi muriko muranyumva nimunkurikirane. Igihe Yesu yahindura amazi kuko bw'Ikana amazi yarahindutse haca abagabo baja kuyaseruva murazobaza nibo bayahinduye yahinduwe n'abaki n'abasuku batagira none bataboneka ko mutanyishura so bacotse ntacyo bari bamaze. Reka murazi ko umuntu ashobora kuba ashobora kumenya guteka atazi guseruva. Ari umuntu mu gikoni adukorera ibintu bikaryoha uwo mutuma guseruva ngayo chamena pla iyo bita hasi kuko icyo ashoboye ni pourquoi abantu mwese muriko muraniganira ngo nanje mbe ntunze nge sinzi ko niko nabivuga mu mwanya natezwa kubivugamo ariko ntacyo namwe murabikeneye ntawe ubizi intambara muriko muragwana nega ntawe ubizi ntawe uzi ko tawuri karavuga ati bara jewe imyaka maze ntibambona s'il vous plaît tegishobora gusanga wo mwanya wawe ari kuba muki kandi wasanga uri expert hariya mugi papa Shaduranyumva bagutuma guserva wonyene bacabona ibintu byose bitaye kuko sico wahawe bivuga ngo umuntu wese yahawe uko agizeni uko ashoboye. None rero turafise ingwara yo gukuranya ngo nindaheruka nindadaheruka cyuma reka mbandanye. Yesu ashimwe. Tumupozera kesho nyene aho umuntu wavugiye ocyagira undi rugingo nakoro uvuga ati nanje ngirene nanje mpamvuge go bishobora bamwari mu turacakundana turiko turavyumva kumwe. Yesu ashimwe. Bon ndiko ndagomba kubabwira iki reka turiko turavugana sur une vie d'utilité miko muranyumva parce que je peux vous rassurer nta munsi muzogira utilité utari mu mwanya wawe ndazabwishira ko mu kanya kaza ntuzigera uba utile utarashika muki mu mwanya wawe. Ndababwiza ukuri Imana ukuntu yaremye ibintu n'igitangaza muri poisson yashizemo ubushobozi bukunaja ndababwire urufi rugeze mu mazi ntirubanza gusenga ngo goge se
c'est automatique kuko gwahawe vous avez capacité de nager. Ngabo twosha dutangura kuraba tuti murana cyo twirwa mu makomparezo ngujya muntu ngwagira ukujya nawe ngwara hariyo n'igihe dukompara n'abavuga butumwa tungwa kuvuga ngo ujya ngo yaje abantu barasinzira ngujya nawe ngwagize no undi yavuze ati ni wafata imbeba ukabwira ngo isiganwe na ntuzeye na grenouille hari ikintu uzoburenganije muri ibyo bibiri kimwe cyose urazochevarwa mu mwanya sinzi ko ibyo mvuze mu byumva hari abariko barabyumva ndashaka mwapresi imyanya Imana yabashizemo murondere kuba abiki ndabasobanurire ko kuba wikimaze kibanza nicyo tumaze. C'est vrai. Nibyo. Hari gihe abantu bose bagwanira la visibilité, kuboneka, gushigwa imbere, sico gituma wikimaze. Muranyumva? Sico gituma wikimaze. Iyo muri ko muraga ibyo kurya birimo umunyu, umva byahindutse. Biryoshe. Mugabo wowe baza nk'umunyu urihe ntawo mufa mubonye. Icyo wakoze wagize iki? Wahinduye ibintu gusa. Nta numwe agenda wubonye aho uri. Mugabo wumva ibintu byagize. Turakeneye abantu batagwanira kuboneka, mugabo bagwanira guhindura ibintu. Badashaka visibility, mugabo bashaka influence. Ko dufise ingorane y'abantu bose bakeneye kuboneka. Bambone nanje. C'est la chair. Imana ishimwe. Nariko ndavuga rero ko no mu bitwa ngo bari mu gikoba cy'Imana. Abenshi ntibigeze batora umwanya wabo, yumva ngo ndi umukozi w'Imana, mugabo herma wahamagariwe iki? Hake tukugora tukagovuga ubutumwa nawe nta n'ijyo ufise. Je regrette kuvuga uko siniko nakubwira ngo no erega ndababwire basha. Erega murabona none ndababari aho twara turasenga bugaca. Urufi goguruka. Turasenga bugaca tuti Mana urufi ruce bugirana. Goguruka kubera twari twafashe iminsi 3 twisondesheje. Ntirushobora kuguruka kuko ntavyo gwagize. Ntavyo gwahawe. Turiko turavugana ngo kuko twaremewe muri Kristo Yesu. Turemegwa ibikorwa vyiza Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo ikira twekipa pour ça. Dieu nous a équipés pour la mission. C'est vrai. Nkundire tugume dukundana buri muko twatanguye. Yesu nashimwe. Turacyari kumwe. En effet, dans le corps de Christ, il n'y aurait pas de concurrence si chacun savait ce à quoi il était appelé. Na concurrence yobaye ngo ndiko ndarushanwa na kurushanwa nande. Na jaruzi. Na iyo umuntu wese yaraza umwanya sinzi ko muri ko muranyumva. Ikintu nyamukuru yashirweho. Ega nibitugomba gukurikirana. Mbega twashiriwe iki? Mbega Imana yandemeye iki? Imana ishaka kwiki? Tubahaye naka. C'est vrai. Hari ibintu Imana yadushizemo itahaye naka. We ntuvyirondere ko ntabyufise ko navyaguhaye. C'est Dieu. Dieu est souverain. Itanguko ishaka. Nta wibaza ngo byagenze gute. Yabitanze uko ishaka. Reka na avance. Okay? Manuka. Kubw'ibyo munkurikirane. N'essayez pas de devenir un prédicateur à tout prix si vous vous sentez appelé à servir dans le cadre du travail. Hari abantu ngabaza kudushingira intahe bariko barakorera Imana mu kazi. Bega muranyumva. Muranyumva? Nana mwisi mwazo muzo babari mu n'abapastori. Hari ufise uwo mutwara. Akaza kumusengera. Ni wava basi. Je nibaza yuko ntibizokunda kwishengero gira impact mwisi. Umukristo wese adatoye umwanya wiwe. Nivyo. Umuntu wese agomba gutora umwanya wiwe. C'est regrettable ngo dufise abantu birirwa ku kazi bonona akazi. Bona abakozi biki. Tonda ku kazi nkuzi kwagiye gukorera Imana. Turaza gusaba Prosper na ntuze ngaza kutubwira. Atubwira ngo ntashobora gutonda ku kazi akabaza kwagiye gukorera iki.
abacamanza bariho ugatonda ku kazi uzi kwiye gutunganiriza abantu atari guca mu kate gusa ukabuzi ngo ndiko ndakorera iki ndiko ndakorera Imana dans le cadre du travail servir Dieu dans le domaine professionnel nivyo apana konona ibintu ugasanga n'amashuri yarononekaye ugasanga abakirisu nibo bantu bambere bacegwa ngo ariko akorera Imana ngo yiriwe mu rusengero kese ni uwo muntu yabahenze ninde biga barabaho uramba baranga uyu musa niriwe gusenga bagutumiye gusenga vre faut servir Dieu dans le domaine professionnel tuza kubiraba ntukiruke mu byo kuvuga ubutumwa n'ibyo ataje Imana yaguhamagariye considérez votre champ de mission, considérez votre cadre comme votre champ missionnaire. Vous serez plus utile à Dieu et à son corps pour que sur une estrade. Hari abantu bagiye mu bintu abari nabo bahengera akazi kagera gahere acatangura kuraba mbasha timbasha nzogaheza njahe sinzi ko mbwiyeho ari umuntu atangura kubona akazi kagira gahere timbasha nk'ubu ni kahera pension nzoyifatira ya tangura kutariyegereza buke yitwaza ishakoshi ko yabonye ko pension igirigire no mviriza abasha gikorwa cy'Imana si cy'abantu benshi wakazi Yesu nashimye no ibintu atari gwawe girana ibintu atari gwawe bireki kakurondera ahantu uzoteramira dukeneye abantu bazotugirira iki dukeneye abantu bazotugirira iki atari abantu babuze akazi ngo bakwepeye hehe vous serez plus utile à Dieu et à son corps que sur une estrade. N'entrez pas dans le ministère si vous pouvez faire autrement, car le ministère deviendrait vite pour vous un fardeau. Manuka. Quand on parle de réveil, ce n'est pas l'effectif des chrétiens. Le réveil ne consiste pas dans l'effectif des chrétiens, mais dans l'efficacité des chrétiens. Je le répète, le réveil ne consiste pas dans l'efficacité, dans l'effectif, mais dans l'efficacité. C'est dans le bavuze umuntu ashobora kuba afite inka zitonda umusozi ukakuzura mugabo akagura amata. Kubera izafise ntacyo zigidene. Basanga ni quantité sans quali. Harigeze ko twiyumvira abasha, harigeze ko twiyumvisha tumari Imana. Nivyo. Harigeze ko twiyumvira mbega ko tuvuga muri Afrika ngo abantu ngo mu Burundi dufite ishengero rinini tumaziki. Ugasanga byaratunaniye, ugasanga umuzungu umwe ari Buraya niwe ariko aradukorera ibintu byose kandi turabaki. Ukiyumvira imihamagaro y'abantu yaroye. Uyu munsi nifuza ko Imana ituvyura umuntu wese agatora iki umwanya wiwe wo gukorera Imana abanyamahera muzana amahera akorera Imana baje baziranga bona apana ko tubona batanzigira 10 kinini yango hogira mwarimu hari usanga icyo ushobora gutanga iki ari gutanga amahera apana kutwubakira urusengero ngo ko jango two kugira nde umwanya wawe ni ugukora ibyo nyene kandi uzobironkera iki uzobironkera impera kuko iyo tutabitahura ibyo turatangura kubona kujya mu ntu bashye tugira ikimaze ugira ikimaze cya wapi icamaze nikijya nyene ni kimaze Yesu nashimwe umuntu wese amenye umwanya wiki abantu mu kimanza mugene muhagarara ubwami bw'Imana abadiye done hari namubonye yaje mugacimanza muzi ko muri ko murakorera iki Imana abapolisi harabo twazanaye barimo nari muzabandi byo bigo baragira ukamenya uti jewe mpagarariye iki ubwami bw'Imana ikambandanya non nariko ndavuga rero iyo turiko turavuga le réveil c'est pas l'effectif mais c'est quoi
reka nsubiremo iri jambo ko rirakomeye. Le réveil ne consiste pas dans l'effectif mais dans l'efficacité. S'il vous plaît, hari abagabo bashika kuri batatu bagiye Babuloni barabaye efficace kweza amategeko y'igihugu ahindurwa ku bwabo bagabo. Ntimubazi kweza bavuga ngo utazosenga Imana ya ugira ngo bari benshi mu gusaba babaye gute. Ils ont été efficaces. Barazana le royaume de Dieu, barazana amategeko y'ubwami bw'Imana arinjira, ibintu biragirana birahinduka aho babaye. Pas seulement l'effectif mais l'efficacité. Yesu nashimwe. Ce corps, le corps de Christ qui se lève est bien coordonné. Et tout le réveil, c'est le corps de Christ qui se lève est bien coordonné. Où les pieds sont dans leur place. Le corps peut se tenir debout parce que les pieds ont trouvé leur place. Il peut se battre correctement parce que les mains. Oui, Yesu nashimwe. Manuka. L'appel de Dieu est pour chaque personne qui est en Christ. Umuntu wese yahamagawe kwihana. Aujourd'hui, ndavuga nti ndashira akantu entre parenthèses kuko simba ndisubira ko mwese mwihanye. Ahubwo ngo turisubire ko mwese mwihanye. Est-ce qu'on est sûr? Ndakubaza, est-ce que tu es sûr ko wakijijwe? Muri sûr? Mva mudatinya, muri sûr? Ega nta ubizi. Bivuga ko abiseye bavuye muri Egiputa bari kumwe n'ikivange cy'abanyamahanga. Aha batugoye n'abantu bamwe ntibigeze banihana. Baraje barakwirikira gusa bari ngene bakora ibikuba mu ishengero. Barakora ibintu barabatirizwa mbwa benshi kwihana intango ntiyaboneka. Cyo rero ni ngorane ndende. Umviriza abasha. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des rois et des sacrificateurs. Twese duhamagarwa kuba abami n'abaki. Une race d'élus destinée à pratiquer de bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Mwisezerano rishasha ntitukiri muri bimwe bya kera ngo urumva ngo hari umugwi w'abantu n'abandi twese duhamagarirwa gukorera Imana umuntu wese mu mwanya wiwe. Seulement twese ntituri muri za ministère zitanu zivugwa ariko twese duhamagarirwa gukorera iki? Manuka. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de spectateur prévu par Dieu. N'aba spectateur Imana yashyizeho kuza kurorera ibigirana. Mbega bariho n'ubu. Ngo jewe ngo numukirisi umutoya, ntabayigora arayivuga. Ngo je ndi mukirisi umutoya ngo ivyo ntumbaze ngo nivyabari les spectateurs qui sont venus là. Ibintu biyangara bagirana. Les spectateurs, il n'y a que des acteurs. Il faut donc rejeter la pensée selon laquelle seuls quelques-uns sont appelés, que les autres sont des spectateurs dans les églises. C'est une pensée erronée qui tient captif le peuple de Dieu et le rend improductif. Je regrette kubivuga ibi. Hari inyigisho zasirikiye mu bantu. Abantu bakabwiye kumena s'il vous plaît kugeza umukirisu agwaza umwana ngo ntashobora kugirana kumusengera. Baraza kubitubwira abapasiteri ko hari mwatanze iryo tegeko yuko umuntu agwaza umwana mu nzu umpaka mwari magirene. Umuntu akarariruka rigitwara turagenda ijoro ngo ugiye gusengera umuntu uwo n'umukirisi mwirirwana mu ishengero mugabo ntashobora kugirana. Pastor muze kubitubwira ni mwatubujije. Mutubwire ko ari mu mwatwihanije ko jewe umwana agwaye ntashobora kugirana. Kwa musigura rya jambo Yesu yavuga ngo ibimenyetso bizogaragara ku bake. Cyamutubwira ko ari by'abantu nze gusa, ngo bidusigurire ko ari by'iwabo gusa. Yavuze ngo bizogaragara kubizera nibi bazorambika ibiganza ku bagwayi bagirene. Muraza kudufasha mugabo, dushobora kuba twihenze. Muze kubidutondekera neza. Ariko icyo ndiko ndavuga kandi by'ukuri hari abantu, reka ndababwire ndabugize ukuri. Hari abantu bagomba ko abantu bose baguma batonda iwabo. No, je regrette kuvuga ibi. Hari abantu bagomba ko abantu bose bagume baza he. Ni mu ruhamweho. Ifo ko dutegura abantu. Umuntu wese akamenya icajejwe muki. C'est vrai, hari byo mutemerewe ndabyemera neza. Nivyo. Hari urutonde gwishengera ibyo gwashizeho mugabo Bibiliya
nta na hamwe yavuze ko hari umuntu atacagizeni atacamaze ukuraba ibyo abandi bakora nawe ataco yokora. Je vais révolter quelques-uns parmi vous. Yesu ashimwe. Umuntu yambwiye ati naraye ndagenda saa 8 z'ijoro ngiye gusengera umwana. Abo bari abakirisi umugabo n'umugore. Uwo mwarimu aragenda ijoro aca mu myonga ngo agiye gusengera iki. Umugabo n'umugore biryamiye ntibashobora